Erling Braut Haaland atekepa tugiye kuzititiza uno mwaka ameze neza cyane. Atuberutse umwaka weze narifise akabazo k'imvune katumye nitwara neza cyane atari ku mugabo uno mwaka ekipe turazititiza jewe ubwanje ndazititiza ati meze neza cyane forme zirakwiye. Erling Braut Haaland ati ibintu bimeze sawa cyane ama ekipe agiye kubona chimwe aboneye ku mugezi yabivuze nyuma yuko muri weekend ujije igitsino ca 91 mu match ijana akini equipe ya Man City. Erling Braut Haaland terminator shitani dambo nadohora dupinga Erling Haaland ni diamond ibitsinda 91 mu match ijana akini equipe ya Man City. Itsinda yabizanye mu igunira guma akubita amaguru ni kapura magori ashobora kuba yimaze kapura magori arashobora kuba byatoke je ndi haye decision match zitano sinzotsinda urugira gatandatu ashazana bitanu tagenda mu igunira ryo gakuramwo bitanu akabizana umunsi nyene. Erling Braut Haaland rero ayo niyo majambo yashikirije. Aya majambo ya Braut Haaland twayafata gute? Est-ce que kino giye kwere muri equipe ya City abo bari kumwe ko twabonye nayo gutsinda kwe gutegereza kwa gutegereza kumutuma office numero 8 na 10 meme n'abawinga beza cyane ubwo muri City bina nose zarashobora kubitsinda bina yavuze ko kuno munsi muri City birakunda kwa Erling Braut Haaland nibagarukanye capitaine birashobora kubitsinda. Gundogan nyuma ya Kevin De Bruyne na Kante donc ugarukana Gundogan Afise nabonye Savio nabonye Savio atwara kibanza cha Bernardo Silva vyarangiye Moreira de Oliveira umusore n'isi ariko match ya mbere yari yanabatanguje muri position mambi mu Pep Guardiola si we batanguje muri position mambi wonyene yabatanguje uko bategerezwa kuba bari harinye mugabo bashye mu kibuga ariko yarabonyene barihindurira aravuga ati ibintu byo kubona mukinya kinisho kujyo ngo akina nimero 7 ukinisho kubavuga akina nimero 11 ibyo nibikibaho ibyo bageze mu kibuga barahindura positionema Guardiola aravuga ati ibi byampaye icigwa cuko buri mukinyi ngomba kumukina buri mukinyi ngomba kumuha liberté agakina aho yiyumvamwe amahoro. Zina rya Mungu Maro Gusto yaravuye Maro Gusto Jeremy Doku yamwishe ramurangije Doku yakombinye Gusto arakombina Fofana na Levi Korwire arashaka na Kukurena Kaisedo fata match ya Community Shield Diogo Dalo match ya Hezagirafi oya Doku n'umwana mubi rero ni Erling Braut Haaland mu serikala ya na Daily Mirror aho yaje kwashikiriza amajambo akurikira avuga ati c'était une bonne pré-saison pour moi gati yari pré-saison nziza ibarangije avuga ati je ne me suis jamais senti aussi bien sinigeze niyumva neza bwa mbere cyangwa se mwaka weza aho yatsinda ibitsindo 27 kuko yagiye arahura n'ibibazo bigiye bitandukanye ariko avuga ati pour le moment je n'ai aucune douleur dans mon corps ce qui est la première fois depuis longtemps. Ati ndiko ndakina numva tababare equipe yitegura ndiko ndakina numva tababare nabuke imfise mugiye ivyo novuga ngo naheruka kubiba mukera kuva shika kwa Man City narabaye yose zo ya mbere ntsinda ibitsino birenga 30 ariko sezo ya kabiri nawe no tuwaze tugiye dutandukanye twimvune kuvuna kurika byato na hato bigatuma nisansa ko ndi umukinya ameze neza ariko rero nicabuje kwa tsinda ibitsino 27 raba rugonze kakukure yagatereye mu gikoni nani gitsindo yagasindanye uyu musore nimwe nabona Goliath ntufi igitsindo yagatsinda yatereye ku ruhande Erling Braut Haaland no na Pep Guardiola uno munsi amwe mu majambo yaje kubashikiriza nyuma yuko uno mugabo yitwa Erling Braut Haaland amaze kuba akwiza ibisindo 91 mu nkino ijana akiniye Manchester City. Uno mugabo yaje kuba avuga ati 90 buts en 100 matchs pour Erling Braut Haaland, c'est le niveau Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui ont dominé les 15 dernières années. Je ne sais pas comment il fait pour marquer 90 buts en 100 matchs dans ce pays, c'est incroyable. Ati kusidi bisino 91 mu match jana ni niveau ya Cristiano Ronaldo ni niveau ya Lionel Messi bayoboye umupira w'isi mu myaka 10 irenze tuvuyemo. Sinzi uko abigenza kugira ngo atsinde ibitsindi jana na kuri ibitsindi 91 mu nkino jana ariko muri kino gihugu cy'Ubwongereza English Premier League c'est incroyable ni ibintu bidasanzwe. Uno munsi nanguye kubona ko arabagiye batandukanye bazovuga ngo Braut Haaland akina gake mvuze gukina gake simvuze umwanya akina mu kibuga abo agaragara gake basi muri
mu kugaruka gukina n'abandi hagati mu kibuga mugabe ico Man City uno munsi keneye muri Erling Braut Haaland ni iki nugukina canke n'ibitsindo nico bamuzanye ni gutsinda ibitsindo ni machine goal kuko byaragaragaye ko hari ubuzima equipe ya Man City yabayemwo ubwo kubura umu full striker typical number 9 abafasha gushobora kuza gukora kano kazi bazaniye umugabo yitwa Erling Braut Haaland abari kuri YouTube channel barabibona ivyo Pep Guardiola yavuze ati these are number like Lionel Messi and Cristiano Ronaldo nibindi ariko ndababwira avuga ati 90 buts en 100 matchs pour Erling Braut Haaland c'est le niveau de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Manchester City ngini jana ibitsina 91 Borussia Dortmund ngino 89 ibitsina 86 RB Salzburg match ya 70 ibitsina 29 ibaze Morde hariya muri Sweden ibitsina 50 nyumvirira seranya zino match uraba muri career yiwe ibitsinda Afise uraba career imyaka gusumba match yakini imyaka imaze n'imyaka sigaje fata match jana 89 jana 89 27 majana 216 gutaya 50 ngo majana 266 sivyo nizo match Afise kwa Man City kwa Dortmund kwa RB Salzburg na Mord desa 66 match fata rero ibitsindo 91 plus 87 ni bingahe 177 aho calculatrice 177 plus ibitsindo 29 Egale 196 bavuze ngo match zingahe oya 206 plus 226 Afise majana 2 na 220 birahera kama muri club ari ma club Ekwango Erling Braut Haaland ino saison byanga bikonde toute compétition confondue il est capable yo kwaheza saison amaze kuba agera kuri niveau yo gukwiza ibisinda majana 3 muri career yiwe mugabo nisi ewe garande we baya sana yuguru izamu yuguru azani gunira izamu nigiwe kabisa kadena yama equipe yose ayifitiye imfunguro zafite urufunguro zo gugurura hageze rero akaba ari Erling Braut Haaland ati equipe ngiye kuzigarika cyane meze neza cyane kabisa uno mwaka naco kintu n'umusya nibaza eske twa tugiye kubona Man City mu ishusho ikomeye gusumba mwakweze bivaye no ko Erling Braut Haaland mwakweze yagowe cyane n'utubazo tw'imvune twato na hato bikaburika ko rimwe na rimwe yagiye arakina umumenyereza afashe riske eske uno munsi ko wavyivugiye natagira imvune turasubira kubona Erling Braut Haaland w'ibitsindo 36 bishobora kunarenga tout est possible byose birashoboka bishobora no kunarenga kandi plus Erling Braut Haaland yororwa mu nkino zigiye zitandukanye plus uno munsi nibaza ko ni na signal yatanze parce que Erling Braut Haaland ni mu makinyi twabona ko adakunda kureponda presa mu contre big 6 kuno munsi afashe Chelsea yihereye ko arahonze na utazi ko ari bufate Liverpool na utazi ko ari bufate Arsenal ko twagiye turabwira ikintu gitandukanye Erling Braut Haaland na ba Sergio Kun Aguero na ba Mohamed Salah na ba Robin van Persie nuko bakara kuri zino nkino zitwa yuko bakina n'imigwi komakomeye ariko nibaza ko Erling Braut Haaland ihitararenga utoritera ingata ni uvuga ngo Erling Braut Haaland ngo natsinda Manchester oya uvuga ngo natsinda Arsenal ngo natsinda Chelsea ngo natsinda Liverpool ahubwo equipe yarasigaje tari bwatsinde mu equipe makuru ni Liverpool nayo yarayitsinzira ne pass Yana zikina Premier League zose kuva kweze naho nyene na equipe nimwe ya Premier Ariasge Brentford nayo yarayisakaye aller retour gatijero koro zose ni mubaya sana Deke Manchester City meze neza travaya equipe yawe Pep Guardiola imere neza hamu mubazi ibitsindo uyu muri Manchester City saison iyi si saison ya gatatu saison zitanu araza kuba yaribagije abakunzi ba Manchester City Sergio Kun Aguero kure nuko rero kuri Erling Braut Haaland ndetse na equipe yiwe ya Manchester City gushika muri kano kanya nuko biragaragara ko umukinnyi ari terminator kabisa ariko abikora neza cyane muri iriya equipe turikumwe kandi n'abandi bafatanya ibikorwa bacu bari mu Dream House amatelefone meza cyane bagufitiye y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye nsubiza kandi kwibutsa abantu yuko Dream House ntabwo bafite amatelefone manini gusa n'amatelefone mato ariyo cyane hari abantu bamaze gushira ko mwo bumva ngene akazina kabana k'igisirimu bakibaza ngo nta telefone zikomeye nta telefone zisoto ziriyo mu nzu y'indoto mu nzu y'indoto ushobora kuba ufite indoto zo gutunga gatushe nazo ziriyo cyane banafite kandi n'andi ma accessoires nk'ama pochette ama blindage ma smartwatch ama écouteurs meza cyane bafite ma modem banafite ma router bafite ama flash meza cyane bafite ma wireless speaker meza cyane
meapode amakaskete n'amakamera de surveillance gura kamera de surveillance ukontorora ibibera muhiri wawe utashe urabati muhira ibande bahaje byagenze gute iri wakajagari bakorera kuri 69 ubusa gatandatu ubusa gatandatu canke no kuri Facebook yabo bitwa Dream House Burundi hama ugura telefone nziza cyane imeze neza tanahandi woyisanga atari hariya mu nzu y'indoto ni muri Dream House nabo bari kumwe natwe nk'abafatanya ibikorwa bacu muri no sport